ndetse mu bintu byo byaratumye nginkoni nyinshi nkubitwa n'abavyeyi umupira urimwo kuko narakunda umupira cyane ngiye mu mahanga ndiga gushika novuga ushitse mu gihugu c'Ubutaliyano narize nkuko no kwiga secondaire yo sigahera imaze guhera hamwe ugomba uje kuri université haba ikibazo ca orientation urazi abazungu burya urukundo sikirenga kubera nari ngwaye maze kuremba cyane nca ndemera ku karuko ndavuga nti kwasi nduhuke 2 ans canke 3 ans hanyuma nze ndabe kuko ahanshitse nibaza ko bitazombuza kuja ku university uko bigenda kose hanyuma rumva nja muri ako karuhuko ngiye mu karuhuko bica vyivanga n'umuziki nca ndonka umutama araho yitwa Reverien mu nyuma rero niho naca ngira rencontre y'abapasi ko nace ntangura kuzana tembera muri monde y'umuziki nkaza za CCF hariho Nigasoul naragerageje no kuja muri Nigasoul biranka ba Fariaz kwa Fariaz aro mungu atanyorohereje umaze kwisi no imaze kugikiriza cawe isi ko bayakantu ko cisa kantu gasanzwe niyo bayikinera ubwoba n'urupfu notinze nkarutsinda ku bwawe baby. Hello guys bakunzi ba Bookimoon TV nsubire ndabaramutse abo muri ko muraturabira hose kwisi hani Bujumbura twebwe tumeze neza cyane iki ni kiganiro inkuru shure murakimenyere kuri Bookimoon TV nibaza yuko muri ko muragobwa neza cyane mugumane natwe twabwiye yuko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo vyiza tubibahe nkuko mugenda mu bidutuma ku munsi je ndacari biri ariko iyi ni Bookimoon TV na cyane mu kiganiro inkuru shure mbega uribaza ngo uyu munsi yatuzaniye nde ko nanje mubona nahinduye look nabazaniye udasanzwe ya fise byinshi aza kutuganiriza ku nkuru shure yiwe twabwiye ko inkuru shure ni kiganiro dutumira umuntu maze akatubwira kuri kahise kiwe gashobora kutwigisha hari vyamubabaje ariko vyamukomeje abo mugabo hari n'ivyamufashije kugira ngo agera hageze no musara bitubwira kugira ngo nawe bigufashe muri Bookimoon mumeze sawa ndabibona ego yes twe tumeze neza cyane benshi bakuze mu masanamu ngira ngo banakangutse kamera guciyeko ndi kumwe na Romeo tangure uramutse abakunzi ba Bookimoon TV ni nazo Romeo muri Etoile du Centre cyangwa muri Hekenya Band bivanye naho wafatiye kariyeri yanje y'umuziki mu ntango yari Etoile du Centre imbere yaho yari Chorale Voix des Anges donc hari abanzi muri Chorale abanzi muri Etoile du Centre nabo tumenyeranye muri Hekenya Band amahoro rero Romeo je nakuze nk'umuririmbyi kuko ico gese nenda kuzi bitewe naho umuntu aba yaravukiye ni Romeo ubundi wo muyihe ntara yavukiye jewe ndi mvukira ya Kirundo ego naho ntahakuriye cyane niza amashuri mato mu Kayanza nyuma yaho nca ntera nzi Bujumbura ko umuryango waciye uzi Bujumbura rero parcours yanje niyo y'ubuzima mu ntara nagenda bamwe ariko ndi mvukira ya Kirundo ku bavyeyi Romeo rero abaye muririmbyi turaza kuhagera ariko subira wibutsa abantu Romeo muri kakajwi kawe mu ndirimbo wenyine ushaka yaba imyaka nomaze kwisi no imaze mu biganza vyawe yaba imyaka nomaze kwisi no imaze kugikiriza cawe isi ko bayakantu ko cisa kantu gasanzwe niyo bayikinera ubwoba n'urupfu notinze nkarutsinda ku bwawe baby urupfu notinze nkarutsinda narutsinze mami asante sana mwamwiyumviye bo ni Romeo reka rero tuje kuri Romeo nyawe mbere ko aza ko muririmbyi ubundi mu bwana buri muntu wese afise ikintu afyinira ko afise ikintu akunda twarakuze twiruka twene n'imiduga harabakuze twurira ibiti ndetse wasanga tugora abavyeyi muri utwo tuntu Romeo uduhereza ime y'ubuto bwawe
Je buto bwanje n'ivy'umuziki ntivyari muri programme nikundira umupira. Je nakunda cyane gukina umupira w'amaguru. Ndetse mu bintu byo byaratumye ngi inkoni nyinshi nkubitwa n'abavyeyi umupira urimwo kuko narakunda umupira cyane ku buryo twebwe urazi abana je nakuriye mu ruguru mu Kayanza niho namaze umwanya muremure w'ubwana bwanje. Twebwe turi ahantu bita ku Giporo naho imvura yagwa twarasohoka tugakina mu vyondo. Hariho rero agapira twakina mu mvura ko gusimbiranirako no kuvuga ko umva ukoze ku mupira umuntu yashize akagusimbirako ugaca utaha rero wacafuye sana wuzuye ivyondo ebana utagize imana ngo uce inyuma y'urugo useruke muri kebesi ngo uce banza wite koga muhuriranye n'amaso y'umuvyeyi zaba ari inkoni direct. Urumva novuga yuko uko nakuze je nuko mugabo muri weekend tutagiye kwiga twaraherekeza bungere kuragira inka ko muhira zari zihari na nyinshi. Twaraherekeza bungere kuragira inka tugaheza tukahigira n'ikirundi kuko hajya iyo uragiye hariho cyane ikirundi kidakunzwe kuvugwa ca misi yose uri ruguru abungere hari ibintu bita ngo imikomo. Imikomo irigisha ikirundi ku bantu baruguru barabizi irigisha ikirundi ni nk'ibitutsi mugabo nibitutsi vyigisha ikirundi ibitutsi biri mu kirundi hamwe umuntu ashobora kugukanika kabisa akagutuka ikintu utari umurundi w'indani udashobora kumva ikintu na kimwe bikagira ko rero kuzuramenya utuntu naturiya ukuntu bavura inka ingwara inka zishobora kugwara iki bintu byuko vyatumye ngira iyo culture nini ndashinga imizi mu kirundi uko jewe maze kuzi Bujumbura nagumye mvuga ikirundi naragiye no mu mahanga kubayo ndanigayo ndagaruka ariko nagumanye ico kirundi kuko urumva nari naravomye bikwiye nari narakibayemwo niko novuga ubuto bwanje bwagenze. Yes birumvikana buri muntu wese aca yiyibuka muri ico gihe akiri umwana. Nawe Cedric inyuma ya kamera nibaza ko nawe wiyibuka nabonye bandanye twenga ariko rero Romeo unagerageza n'ubundi mu majambo make tubwire ubuzima bwawe bw'ishuri. Ubuzima bwanje bw'ishuri no kubwira gute narize gushika mu mwaka wa 6 hanyuma haca haduka intambara kuri ndadaye. Tuja mu bintu byo kwiga ntiwige ugahunga ugasubira ukava ngaha ukaja hariya biranashika ndagenda mu mahanga. Ngiye mu mahanga ndiga gushika novuga ushitse mu gihugu cy'Ubutaliyano narize nkuko no kwiga secondaire yose igahera. Imaze guhera hamugomba uje kuri université haba ikibazo ca orientation urazi abazungu burya urukundo sikirenga ntibazi baguhenda bakaca biyaranja ku buryo bashaka kukorienta mu bintu bitabaho ibintu ngo vy'amadesse artistique ibintu vya cuisine ibintu biri hasi cyane. Rero jewe nakuzwe ndegwa n'umuvyeyi mama niwe yambaye hagufi cyane. Rero mama kuntu yari yararezwe yari muri babana bavuga ati umwana wanje vraiment kuja kuba kwiga ivya cuisine yavuga ati je kuba umuboyi vraiment wavuye mu Burundi uje mu mahanga nguje kwiga ububoyi sinovyumva nguje kwiga gucapa ivyo nta murundi atazi gucapa abantu bose barazi gucapa uza kwiga ivyo gucapa gute. Rero yuko bigenda kose muzofuma mupfira mu Burundi mugo mupfe mwiga cyangwe bizogenda kundi mugabo jewe ivyo ntavyo no kwemera niko kudesida yuko tugaruka mu Burundi. Tugarutse mu Burundi usanga systeme nizemwe mu Butaliyano iri incompatible na systeme aho bihurira y'abarundi nta namwe bihurira. Nari mfise rero probleme nini ya igifaransa kubera mu Burundi education iri base cyane ku gifaransa gusumba izindi ndimi donc Italiano cyo nani kirimwo. Mbaye kwense nshanja kwiga mu seminari ibindi byose nkabitora. Aho hari mu mwaka wa ryari? Aho nimba uvyibuka hari mu mwaka wa ryari? Hari mu 98. Ego ndasubiramwo mpera mu windwi. Wazi gusubira gutangura mu windwi. Wari ufite imyaka ingahe? Sinistabiliza neza ku myaka none nari mfite icyo gihe. Ariko wumve neza yuko hari kibazo cy'ukuntu ugenda gutangura mu mwaka w'indwi wari warayamaze. Hariho ibintu bigisha ugasanga bagusubije kuri ensemble mathématique ukavuga ati
antuko umuprofesseur nawe ariko aramfata nabi vraiment ubwo nk'ibintu by'ibiharuro bya chimie bya geo ibintu byuko narabitora cyane kabisa ko byari byoroshe n'ibintu ba waraciyemo buri kusubiramwe uvuga ati ani yajyanye n'ivyo gusanga mu Burundi nabo bafise education zo kuboroka usanga uri obligé kwiga nyene kubera utegeza kubloka ni bimwe bafata ku mutwe ni hamwe menote nta bintu by'ubwenge bijamwe kenshi usanga umwana ayobegwa atarakuvuga ngo no kubera ari kijuju umugabo gasanga kubera bya bintu ngo hamwe menote umwigisha araza akabigufatisha ku mutwe nko kumengura igiperoke akabigusaba uko nyene mwenderere ni ngorane jere nane mfite kibazo n'ivyo ifaransa kuko ivyo ifaransa navyo nari nakuriyemo urumva cyari kibazo na ifaransa narakivuga bien vuga neza mugabo hageze kucandika nkama mvise rero erere igombe nijana kubera igitareno kirakumodifya kuko igitareno kiri proche n'igifaransa kiri hagufi n'igifaransa rero wacu usanga ashaka office reference mu mutwe yo kwandika igitariyano gusumba igifaransa rero ivyo ndabibamwo iyo ngorane ndayirengana ndasubira ndevuri wa secondaire yose ndaza gushika premiere muri premiere nca ndagwara manere ndagwara manere ndagenda kwa muganga baranjana muri scanner ko cyo scanner yo nyene ngaha kwa Rojanti abantu baca bavuga ngo umuntu agwaye mu mutwe bakubwiye ati tuzogutwara kwa Rojanti warumva nubwo bavuga ati je sana nasaze cyangwa ngiye gusara bigenda kumva naramene ku mutwe cyane nkaraba donc hageze aho muganga arambwira turafise problème ya manere barampa imiti aca mpana karuhuko rero karekare akaruhuko karekare mbanza ndakanka kabisa ndagira amaeforo ndiga premiere ndayiga nabi sije nabonye ndayihejeje maze kuyiheza rero kubera nari ngwaye maze kuremba cyane nca ndemera ku karuhuko ndavuga nti reka sinduhuke 2 ans canke 3 ans hanyuma nze ndabe kuko ahanshitse nibaza ko bitazombuza kuja ku university ko bigenda kose hanyuma rumva nja muri ako karuhuko ngiye mu karuhuko bica vyivanga n'umuziki nca ndonka umutama araho yitwa Reverien arambaza ati none wewe ubona wumfasha iki muri ibintu vya production ko twese twarabitanguye n'aba Pacifique mugabo ntitwagira materiel complet twakoresha laptop ico gihe twaterashaje uturogiciel de base tukadukoresha kuri laptop tugakora ama instrumental na Fruit Loops antuka abantu baca bumva mbere yuko rero tuza kugeraho yego umuntu aribaza kuko ari nza kurondera ngo mukorane Reverien nuko yarazi yuko ivyo bintu bizi tubwire rero ingene Romeo yahuye n'umuziki urugendo rwaratanguye kuko aratubwiye yuko mu buto bwawe yari Romeo n'umupira jewe rero maze guheza novuga ntanguye kuva nkanavuye mu seminari nza kwiga Bujumbura uko mu seminari nayiga ruguru kubera rero hagivuye buraya ukatushikira ruguru mu seminari en plus ama condition n'amarigera bari menshi cyane nacanguma ngwara nagumye ndagwara gushikaho vyanka yuko mbandanye seminari abavyeyi bacu baranyemerera yuko noza kwiga mugabo mbi Bujumbura nca ntangura kwiga ku ishure ryo mu Kinindo yitwa Horizon aho rero niho naciye ntangurira gufatana n'umuziki quelque part kuko urumva narakina umupira kandi vraiment umupira warantoka cyane yego wibuka wakina kuri nimero nakina kuri nimero 9 nakinye muri ASK ndakina muri Beton Armé ndakina muri Inter FC ndakina muri narakinye no muri Vitaro mugabo sinigeze mbatitiralize ndakina muri Manyema ego donc aho hose nari mu mupira kandi naravyumvamo nakinye muri gushika muri deuxième division gushika ho nkina no ajya ama equipe za Vitaro zande zose ndi mu benchiste mugabo nkakina muri première division n'abataka bicogi muri hariho umugwi witwa Barcelona kera mugabo mu Burundi nawo nyene narawukinyemwo ego watwagwa n'umuhisi Mausen Saad rero ico gihe ukuntu vyagenda narakinye gushika muri première division ariko rero
umupira waruruhije ko byose ni wavyikorera kuva ku magodiyo anduka ikintu bagwa ni mayo gusa ibintu byose wasanga ari uvyiha kuko byari bigoye kijya gihe muri buko kuntu byari bimeze mu mupira rero niho naciye abagenzi twigana harimo abagenzi baririmba muri chorale bakacambye ati none wewe kubera kutaza muri chorale kandi warize mu seminari muziki wategeza kubuzi nca nigira muri chorale gutyo nyene ugende uherekezanye n'abagenzi ko namye nkunda gusenga nkaca ngenda muri chorale muri voix des anges bica birangyohera mpurirayo n'abakoriste generation yacu bavyumva cyane abamizisiye bakomeye abahungu bitwa ba Oscar ba Tistu abantu bumva umuziki vraiment ico gihe twavuza na batterie kuri synth kuri piano mugabo vraiment warumva ko abatipe vraiment barumva umuziki dutangura rero ko muri chorale n'ubundi vy'ama instrument yose ntivyari bihari dutangura kuza turagira ama effort tugashiramwe ibitari ama piano tugashiramwe ama batterie tugashiramwe ama bass kugira ngo vyose bigende biraryosha umuziki ntivyari byoroshe kumvisha abakatolika yuko mushobora kudundisha imiziki mukazana ama bafre mu sengero nibavyumva yari nka forcing cha tugira rero imana haza abapatiri bavyumva nka patiri fupi bara abapatiri bashasha nabo nyene babajene bakiri ko barinjira mu musaseredoti baravyumva yuko hagenewe ayo machangement yuko umuziki wa katolika utegeza ko evoluer ego c'est vrai ntibije kubivyigikizwa mugabo umuziki wevoliwe tugume muri ya myaka tuve muri style gregorien mugabo tuje mu muziki nyene standard aho rero niho naciye mpera mu muziki ntangura kwiga kuvuza gitari ntangwe kwiga kuvuza gitare nkaronka gitare nkayitahana muhira nkahiga kuvuza mu nyuma rero niho naca ngira rencontre y'abapasi ko naciye ntangura kuzana tembera muri monde y'umuziki nkaza za CCF hariho Nigasoul naragerageje no kuja muri Nigasoul biranka ba Fariaz kwa Fariaz aro muhungu atanyorohereje yitwa gute umuhungu yitwa Camille ntiyanyorohereje na buhoro ko ntiyavyumva yuko no kwinjiramwo nk'umurapera kuko ico gihe nagira hip hop na jeo rero ibintu vya R&B ntivyari bwaduge cyane uwumva riraguhora iki ati bo yavuga ko ntavyuziye abana bo mu Kinindo mwavutse mu Kibabi nta imiziki we ntavyo woshobora niho naca n'integra rero groupe ya mbere yitwa Afro-M yarimwe abahungu bitwa ba Abel nkaza ndagenda banziza nka apana nziza Desire umutipe wo mu Kinindo twakuranye yitwa Nzoba twamwita Nzoba mbwe yitwa nziza tukaja hajya tukumviriza ama style bazana barazana ama style aba Dr Jineko bakazana ba MC Solar nukumviriza style kabisa umuziki avuga ati ibi bintu birakaze naho Nigasuli kubita igiswahili nibiki ariko abantu barakaze kuko bo barakubitanye na hip hop kumva kabisa isohotse nko kumengo n'umufaransa ari kararapa ajya mugabo rero ko kakanure kabo ngo abana bo mu Kibabi ntibabikora umuziki ngo bawukorane gushaka kwevuriwa mu muziki yari amizima yari passe-temps urumva kuko twebwe muri milieu uba wakuriyemwo ubukura mu vyakuga ati ivyo vy'imiziki ivy'imipira y'amaguru nzoyaca amaguru ebana udakeneye kwiga zo kwiyicira jeje nyene mugabo utegeza kwiga mbone diplome uravyumva rero je nangira kugira kuba atire n'imiziki ya live niho natangura guhura n'abatipe bitwa ba Bosco Bays nkavuza muri chorale bakaca bantwara no muri orchestre yabo kubera nari babona ko mfise ingabirano imeze gutya isohoka muri chorale bashobora kuronka ishura kuronka itirite ahandi hantu nca ndatangura ndinjira muri ayo ma orchestre niho naca ninjira rero muri orchestre base ya Etoile du Centre itaraba Etoile du Centre twari ba Pasi twari nk'abantu bashika nka 15 ba Edi ba Hervé bara abantu benshi cyane aba pianiste aba bateri aba soliste aba bassiste mbese ndibuka yuko igitari ya mbere ya basse twavuza cyangwa solo twabivuza ku amplificateur n'ijya radio mu modoka bari barayibrikoye ku bugicika ampli tugashobora ku amplifier gitari ebana turevoriwa muri iyo muri iyo orchestre Etoile du Centre mu gitaragira izina na ba Pasi donc twara abajene twese duhuriza kuri iyo talent mugabo tukabona nta gitari turonka na piano turonka ibintu byose biri compliqué mugabo tukagira iyo effort yo kurepeta tukaza tukagira ama repetition tugategura imiziki tukagira ama arrangement rero niho hasohoka
concert kuri CCF ya live ya music ya live watwara ico gihe Etoile du Centre acagenda kutwandikisha muri iyo competition ya CCF. Hanyuma rero niho bamubaza ati none izina rya orchestre yanyu yitwa gute? Ariyumvira ebana abona harimwe muri competition korale yitwa ngo Etoile du Soir. Ibana sinzi ukuntu vyamuje mu mutwe nawe acakoroka avuga ati twebwe ni Etoile du Centre. Umva nibe du Soir ngo twe ni du Centre. Basi aho rero kimaze kumera gutyo niho novuga ko twaciye dufatwa n'iryo zina rya Etoile du Centre cha turibandaniriza cha tuguma twitwa Etoile du Centre, Etoile du Centre, Etoile du Centre ego cha bibandanya uko mukiri babandi 15 twari benshi cyane twari nka 15 mugabo rero benshi muri bo kariyeri zabo z'umuziki ntizashotse zemera kubandanya kuko benshi bagumye muri ya vision ishuri imbere baca batwagwa n'ishure ndetse na nyakwigendera yahoze ari president Olivier niwe yadutwara niwe yabaye president wa mbere wa Etoile du Centre. Novuga yuko nawe nyene yaratwawe n'amabanga yo kwiga cyane urazi ko yapfuye ari umunyamategeko rero icyo cyo kwiga urazi yo uri kuriga amategeko abantu biga droit biragoye abantu biga droit biragoye birafata umwanya birabatwara umwanya muremure rero benshi muri bo bayidwije ba Didier barabaye occupé cyane bisha bituma muri Etoile du Centre sigara jewe na Pasi mu nyuma twongeramwo ari match yamusiga muri babiri twasigaye turi babiri gusa ari cyo tuvuga ngo twogereranya ngo barayibatanye oya ntibayidutanye uko bagumye bakora kuri kwizina rya Etoile du Centre mugo bakora ibindi bararondera financement ibintu bitandukanye umuntu wese yagumye akora muri Etoile du Centre mugo bagakora ama activité yo gufasha Etoile du Centre nahataba ari kararirimba directement aho rero novuga yuko abasigaye bari visible muri Etoile du Centre baririmba asigari jewe na Pasi gusa niho haca hajamwo Willy na Pascal bo binjira nk'abaraperi je na Pasi twararimba R&B yego binjira abaraperi rero turakomeza umugwi wa Etoile du Centre urakomera mbese uranagira n'izina kugira indirimbo zabasenga bisengera zabazorira indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana cyane mu gihugu rero izo ndirimbo zimaze kuboneka zikamenyekana bakunze kuvyita ngo na mahit ziraba mahit rero Etoile du Centre abantu baca bayifatira kuri bajya abantu bane mu nyuma niho hiyongeramo DJ Daddy baca bagumye rero Etoile du Centre nk'iyo byari byoroshe ariko rero tutarageraho mbere yuko mufatana hari indirimbo yiwawe nka Romeo waramaze kuririmba je nari maze kuririmba indirimbo yitwa wa mukobwa nayikoreye muri studio yakoramwo Bochum iyo umugabo yitwa Felix yego yari mu DJ Felix niho nakoreye iyo ndirimbo biranagorana instrumental nitwe twayibanje kuyikora uko nawe nyene Bochum ntiyari bwa maîtrise ibintu by'amarogiciel ya production instrumental nitwe twabanje kuyikora ndetse ndibuka ko na enregistrement muri Adobe Audition Pacifique Nzitonda ni waje kwerekana ukuntu twokora kuri multipiste kuko nawe nyene ukuntu bugurura amapiste ukuntu bayugara ntiyari bwabimenye neza Bochum niho natanga gukora iyo ndirimbo ya mbere yego indirimbo rero ya mbere wibuka mwakoranye nka Etoile ni hariho indirimbo nyinshi twakoze nka Etoile du Centre mvuga ya mbere iyo mwibuka nka Etoile du Centre nyuma yuko mugiye kwiyandikisha izina rigatogwa aje kubabwira yuko izina yaritoye indirimbo rero ya mbere mwakoze nko kwizina rya Etoile du Centre wibuka niyi twarakoze bazoriaje mu nyuma aya iyaba imyaka numaze kwisi nayimaze mu biganza byawe je twayikoze jewe na Pasi hanyuma nca ndasohora ijya usanga byarabaye sinabimenya niho waciye haja mu ndirimbo za Pasi abasenga bisengera za demokarasi hajamwo zabazorira mu nyuma twinjira muri zafata taxi urumva we wankunze
ziba indirimbo nyinshi nyene kujya muzizi ya ko twaje dutangura ari tumenye ya production iri Sudan yego wigaza kutubwira nagufrenye ndakubwira ati aho buraharetse ingene mwamenyanye n'umuntu yitwa Reveriye kuko uri mu bantu basa nuko batanguye kuzana studio abantu ba mbere bazanye studio hano je navuga ko studio yanje yo yagize ya gatatu kwinjira mu gisagara ca Bujumbura mu studio numerique kuko ikintu camena umutwe cyane yari kubona yuko Bochum yari bize cyane yo kurana nawe indirimbo zarateba zikagora gusohoka bika bintu birebire rero hakaba na studio yari ya Jeremy yari izimvye menya media niyo yari studio professionnel nini mugabo yari izimvye cyane gose audio yaranga ico gihe nibaza ko yari nko mu 300 kandi cifata 300 yake gihe byari ibintu bikomeye cyane urumva rero niho naciye mvuga nti reka rero twebwe tuzane studio tuvyumvikanye na Pasi ndavuga twe tuzane studio itavuna dukorera abantu aba artiste mubwo tutabavunye cyane juste batange contribution nabwiye ko indirimbo nyinshi twazikora ku ma sponsor umuntu yaraza karira akagusigurira ingorane ziwe ugasanga wayikoze kubera gusa yagumye agusigurira ibibazo afite nawe ukabubizi nivyo ubayemo imiziki myinshi twayikora ku buntu urumva kama ndufise n'ikibazo ca financement studio ko imiziki myinshi twayikora kwa bure rero niho twaca twevoriwa kariyeri yiwacu iraza guhura irakroaza kubera twe twame tura ba artiste engagé twarimba imiziki myinshi iri engagé imiziki yacu irakroaza politique turinjira mu mugambwe CNDD-FDD tuja kuririmbira umugambwe